Yes, my people, how are you? Shalom, shalom. Jeni twa Pastor Naiman, iyi muriko murakurikirana ni Wide Vision TV, ni TV online. Nishimiye gusubira kubana namwe mu Isesangura no mu munezero by'ukuri iyi televiziyo ibaha. Ndaramukije cyane. Making ashobora ko amaze gukora sabone cyangwa subscribe, ama dukomeze tubana, ukomeze ugirana like, share kugira ishikire ku bantu benshi. Ama tubandaye tunezego. Kora commentaire zidukomeza neziduhanura turazisoma kandi by'ukuri mubikora neza. Ama uyu munsi shimye gutangurana ndabifuriza Noel nziza no kurangiza umwaka mwiza. Urabona ko buca duhimbaza Noel ku bakristo twese. By'ukuri Noel nziza kuri jewe, Noel nziza kuri mwebwe muri ko muradukurikirana, Noel nziza ku muryango wanje, Noel nziza ku bakoresha banje, Noel nziza ku bantu mwese muri ko muradukurikirana muri rusange. Ndayifuriza kugubwa neza kabisa no kurangiza uno mwaka neza. Hama nihanganishe cyane ku bantu bose bitameze neza, ndabwira ati ibintu byose bifite umwanya wabyo, ariko byose ni ku gihe dukomeze dushimira Imana. Aya ndamutse abantu bari mu gisagara ca Bujumbura, abantu bari mu gisagara ca Ngozi, Gitega, abantu bari muri gihugu hagati muri rusange, turamutse abantu bari Kigali, abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange, aba diaspora muri Canada, Australia, Sweden, Suisse, Belgique, Allemagne, mwese big up sana, turabakunda cyane. Mushobora kuba mudukurikirana ku ma platform yacu ya Facebook canke ya Instagram, wandike mwo Wide Vision TV, witukora follow canke suivre muri rw'igifaransa. Suye kubaramutsa rero, murashobora kwa mwibaza ko uyu munsi tugiye gukora kuki. Nagiye mu Isesangura turabira hamwe ku vyara bibaye ku basore bacu kuva muri Birman Boys. Vuza ati Birman Boys muca mutahura kari Kilikou hamwe na Double J. Iyi ni itsinda canke team ryagiye hamwe kugira ikorere hamwe, hama umuziki wabo ushobore gutera imbere. Bitwishimira iterambere ryabo kandi babikora neza. Inyuma yo kuva muri tour muri Europe, baraye bagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda kandi babikora neza ibyo bateza gukora, nubwo habaye ico no kwitwa ishari. Ni ishari kabisa ryagiye ko arikorerwa umuhanzi wacu cyangwa umuririmbyi wacu Double J ari ku ruvyiniro cyangwa stage. Ibintu bitagaragaje neza isura nziza mu maso y'abari bahari, mu maso y'abantu twese twari turiko turayikurikirana. Vy'ukuri baje kuba bakorerwa amahano abasore bacu, bagaragaza gashavu. Aho tugiye kuba dutangura n'iyi video, urabona ko ni ibintu bitari bimeze neza. Umviriza kwanza hari mu kirori ca Yago aho yamurika album yiwe shasha kuri uwa gatanu, aho Double J na Kilikou bari bagiye kwitabira no gufasha umuririmbyi Yago muri ubwo butumwa yarashaka gushikiriza. Babikoze neza, Double J abikora neza, ariko ibyabaye n'agahoma munwa aho Phil Peter yagiye kuba avugiriza nabi cyane Double J, birenga akakora ikintu kibi cyane aza kuba akiri ku rubyiniro, aza gushiramo indirimbo atari yiwiwe, ibintu byagaragaje isura atari nziza mu maso y'abari ko barabakurikirana. Umviriza namwe ngene vyagenze. Tike yaje amukorera amahano, umutipe uraba ingene yifashe vraiment. Yari kararangiza ku rubyiniro yabikoze neza. Phil Peter afata amukubitira amushiramo indirimbo atari yiwiwe yari kararangiza, yaciye ashiramwo indirimbo ya Yago Suwejo. By'ukuri ibintu bitagaragaye neza mu maso y'abari ko barakurikirana kino giteramo. Niho aba legend bacu Kilikou na Double J bavyifashemo rugabo, kuko mu nyuma Kilikou yaciye aduga. By'ukuri Kilikou yavyifashemo neza, ariko nubundi ntiyahaha. Inyuma yuko yagiye kuba avugiriza nabi Double J, yongera ashiramo n'indirimbo tari wiwe motife ngashaka kumukura kuri stage, amugaragaza nabi. Kilikou yagiye kuri stage, imbere yo kuja kuri stage yamuhamagaye. Twibutse ko Phil Peter yari DJ akongera kuba na MC amemta
niwe yabahamagara kandi niwe yabagenera umwanya yagiye kubatanga ubusiguro ngo niwe yagiye kubasanga aho bari ngabasaba indirimbo ese nk'umuhanzi canke umuririmbyi ari professionnel uzi kari uza kuvuza muri ico giteramo kandi buri na MC ntubuzi vy'ukuri ibintu uza kuvuga n'ivyo uza kuvuza nubwo ataza kugaruka kwa hano bahanzi bacu impamvu basohoka igihugu badatwaye ba DJ babo badatwaye aba photographe na cameraman babo ibi bintu navyo ne turabigarukako Kilikou rero yaduze kuri stage akiduga kuri stage ya Phil Peter wenyene niwe yari DJ ashiramo indirimbo ya mbere kugira agaragaze urwagwanko nyene yaciye ava kuri machine acava naho yarari acaramanuka arayita Kilikou niho yagiye kuba amuraba kugira muhindura indirimbo aramubura rien aramubura mu kirundi gikwiye umviriza Double J inyuma yaho Kilikou ingene yaciye abikora n'agashavu kenshi aho yaciye amubwira ati Phil Peter ibintu koze ntabwo abari vyiza aragaragaza agashavu nyene kuri stage naho Phil Peter yagiye kuba asaba fair play Kilikou nawe aranga kumukora mu ntoki umviriza ingene Kilikou yabikoze Bombo Cla DJ umviriza ni muri abaturanyi situbakunda DJ ari kumvugiriza hama kagenda ntabwo bisiguye ikintu ciza sivyo give the Babylon channel selector chimbo wajaji mescula dono Bombo Cloud sivyo turi ngaha kubw'urukundo sivyo sindiko mvuga ikirundi ni muri ko murantahura abarundi n'abanyarwanda turi bamwe dukundane sivyo nabanye nabensi nari kumwe nabo babonye nagaruse ngomo sindi mayibobo ama classic man ebe byose ko bigeraho bisaba inshuti Imana ibahezagire cyane aho mujama Kilikou amaze kuba abona ko Phil Peter yataye machine biha vyamurenze biramurenga ishavu iki mujama biba ngombwa ko yikora ku ndirimbo ya Double J yaririmba agahinda avuga ishari yavuga inzigo vy'ukuri ibari bagize aho yaciye aririmba yibutsa indirimbo ya Jay Paul Imana imuhira ubukora idashira aho yitavye Imana avuga ati sindi mayibo wa mu classic man tuvuga ati congratulations kuri uyu mutipe Kilikou urasko yahora ari umwana w'umwe yarabara bicaberana n'uyu munsi akino giteramo yatoye diplome impamya bumenyi yiwe ya mbere yo mu gisata ca technique vy'ukuri abikora neza ariko umutipe ntiyadebukiwe inyuma Phil Peter yagiye kubakora fair play amuramutse ariko umutipe rabara ivyacu yamukorera undabire ibi nivyo abakwiriye hama kandi mu Isesangura murabona ko ibi bintu bitabiryoshe vy'ukuri bitabiryoshe twibutse Phil Peter no mumenyesha makuru akomeye mu gihugu cy'u Rwanda akorera isibo mu kiganiro Choice Live vy'ukuri numu DJ akongera akaba umuririmbyi akongera kuba umu presenter ibi bintu ntabwo sinzi n'ingene none ayivuga yago kubera iki vraiment abahungu wagiye kwaterana no mu DJ kubera ko ushobora gutumira umuntu ntunamubwira azane na timu yiwe Phil Peter kubera iki bino bintu uziyumvira ko wasaba ikigongo nagiye numva speech watanze ngo babageneye ngo mwanya ngo muto ngo indirimbo zibiri niki ngo none ngo yabonye ngo je ngo nabonye ngo barengeje ngo cashanga ndababwira bave kuri stage baranga ariko si gusuku we wari MC aragenda akamusinyara ntacu ushiramo indirimbo atari yiwe ni ibintu vyagoranye cyane gutahura ariko ntitwona bitahura ariko nizere ko urugwanko ruhereye nga kuko twabarundi kabisa nta gwanko nta nzigo ariko ibi birashobora kugira impact kuzoshika no ku ruvyaro rw'iwawe urashobora gukora akantu kitwa kara kantu gato ariko bikaza kuba bitubabaza bikaza kuba bibabaza urubanda rw'iwanyu canke abanyagihugu biwanyu bigatuma tuzohinduka kabisa mu mutima abarundi twa dufise urukundo ariko aha urashobora kuba ukreye ikintu kibi no kuri bagenzawe bagiye kuza hano mu gihugu cy'u Burundi Phil Peter ibi bintu vyumva ibi bintu koze ibi bintu waraye ukoze siniyumvisha ko nabisabira imbabazi siniyumvisha ko nuko twona kubabarira wakoze ibintu bibi
bibi ibintu ntunabisabire n'imbabazi yutuma basubikorera umunyarwanda yiwanyu ntubikorera umushitsi nta kuntu tutagaragaza urukundo kuri mwebe kubera iki mutwitura iyo nyifata waratugaragaje nabi hariya hari abavyeyi bakunda double J hari abavyeyi bakunda Kilikou wumvirize amarira bariko baragaragaza hari abarundi hari abanyamahanga hari abanyarwanda kubera iki byabikoze kandi tugaruke je kubaririmbye abarundi sinzi iterambere dushaka ingene tuzorigeraho wewe wifuza gutera imbere umuntu aragutumiye for free nizere ko yari free nta muna proposition nimwe umuhaye ugashaka guhaguruka wenyene mu Burundi hari aba photographe hari aba cameraman hari aba presenter abo babera aba manager hari aba DJs gute wewe muririmbyi w'umurundi ushobora gusohoka igihugu udafise iyo team raba kwitera mu cyaro kibaye Dorcas na Vestine muri contract nubwo tutayizi Irene muri ndahabi Irene uje yahagurutse nka manager bamurihiye indege abaririmbyi Dorcas na Vestine barihira indege hari aba cameraman hari aba photographe babo kandi sinkekeranye kijya ari bije yavuye ku bantu babatumiye ibi bintu barundi tujijuki dukanure je sinkeneye gusubira kumva umuririmbyi w'umurundi yasohotse atamumenyesha makuru bajanye sinkeneye kumva atamu DJ bajanye ngo buri muririmbyi ugiye ni vya bindi nyene babandaye badutaka amajambo twabuze indirimbo zanyu twabuze iki niki none bavyifatemo gute jijuka mu mutwe urukundo turiko turagira ubwubujuju nahone ruherere ngaha my friend ibintu vyagiye biratubabaza abanyarwanda bababaye umviriza nk'umumenyesha makuru mu Rwanda ivyo yavuze unyumvire vre unyumvire umva yaje gutanga ibyishimo ku banyarwanda yaje gutanga ibi nkuru nziza aje gutanga umuziki mwiza Double J muramuzi numwe muhanzi bakomeye beza kandi bakunzwe unyumvire vre hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi ariko akaba akomoka mu gihugu cy'u Burundi Double J yaje gukurwa ku rubyiniro n'uyu mu DJ witwa Philipita nyuma yuko Double J yararimo arashusha abantu bamubonye bavuze induru babyina bishimye imiziki yaramaze kubaha Philipita aza kumukura ku rubyiniro byagaragaye nabi kugeza ku rwego Kilikou muramuzi nawe numwe mu barundi bafite umuziki mwiza muri iyi minsi wabibonye akarakara akababara bikanamurenga yaje ahita aririmba indirimbo ya Jay Polly ngo mwana byumvise muri ka video Kilikou yarafite agahinda anababaye aravuga ati nabanye benshi nari kumwe nabo ariko babonye nagarutse ngo mbonane nabo sindi muranyumvira n'abanyarwanda ingene babaye abanyarwanda byababaje abarundi tweho Philipito wibaze ngo tumerewe gute ariko ivyo byose wakoze kudukosora ubundi abarundi natwe ntiturabana nizere ko natwe tugiye guhindura strategy nizere ko utazodukenera mu minsi nizere ko utazoza mu Burundi uje uzanye n'akazi kiwawe kuko natwe urukundo atweretse nimbara urukundo nizere ko tuzorugusubiza nk'incuro ijana ntiturabana vraiment ndumva ko turiko turagabanya uburakari ariko vyumve ibintu warayukoze nitwiteze no kukubabarira oya chabugufi ubwo muri wewe wibabarire warayukoze ibintu by'ubugome warukoze ibintu bibi turacakwidogera tuzokwidogera bizogera impact ku banyarwanda bene wanyu bazoza ngaha uzobura bibona wakoze akantu kabi kabisa ariko shimire cyane ku bantu vyigishije nizere ko abaririmbyi b'abarundi bigiye kuba bitwigisha so kufise team irimo mu DJ irimo mu manager irimo gukurikirana ibikorwa by'iwawe irimo mu cameraman irimo photograph hama ibintu byanyu international higa TV ngazemewe abamenyesha makuru bafise ivyangombwa byo gusohoka igihugu bahe opportunity musohokane bagukorere showbiz hariya batanga makuru ari update ari ajo mu DJ akuvugiriza nimba ategura indirimbo 5 ashaka narenza agere 10 muga mwayivuganye hajyaho yamwitwariye aba DJ ibi byose ntivyari kwa byabaye ariko ivyo byose biraza bikatwigisha tushimire cyane ku bantu bagize icyo babikora ko bakasorenga hajya ahungu ko mu nyuma yago yagengaganiza bajya bahungu arabwira ati mu byihanganire mu birenge iki niki ariko bose byose sabana
dushimire cyane rero mwe mwariko muradukurikirana vy'ukuri nsubira kubipfuriza Noel nziza no mwaka mushasha muhire tuze kutube tubana vy'ukuri mu buryo busanzuye bwisanzuye tubashimira cyane kuri mwebwe twabanye mwa kino gihe shimira cyane kuri wamaze gukora sabone cyangwa subscribe kora share like na comment hama commentaire zidu motive vy'ukuri ziraturyohera hari n'izindi ziza zidukosora nazo tuba tuzikeneye hama tubandanye dutera intambwe nishimiye gusura kubana namwe rero kuri no munsi vy'ukuri ku mazina yanje ni Pastor Nahimana ushobora kumfollowinga canke kuba umvugisha kuri Instagram canke kuri Facebook awandike Nahimana Don Pastor uhita umbona nimero zacu ngizo munsi urashobora kuzironderako WhatsApp na call byose biri biba biriko birakora anytime hama tubandanye dutera imbere cyo ndabasabira no kurangiza umwaka mwiza umwaka neza Imana ibaha amafaranga Imana ibarinde Imana ibakomeze ndayifurije ibihe byiza Imana ibahezagire ciao God bless you.